Nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'isheni ndabaramukije. Nkuko twama tubikora kenshi mu gutabariza abagwayi bari muri Arabia Saudite, uyu n'uwundi murundikazi agwaye kandi vraiment araremvye. Mutarumviriza ukuntu yitabariza mutaranamumenya. Bantu mwamurungitse muri Arabia mu mutabare n'ukuri kubera aragwaye kandi araremvye pe, n'ijwi ntirisohoka kandi ari muri kontra kandi ari kwa mwarabu kwa nyamwema. Ntidukeneye kuza twumva amakuru mabi, reka tubanze tumwumvirize. Ararwaye maze kurwara banjana kwa muganga yarase kumuvuza kandi ndabasavye muntabarize twamukoze cane ndabinginze. Hama amazina yanje nitwa Gahimbare nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza, komine Gahombo. Abavyeyi banje papa yitwa Umukoresha, mama yitwa Sylvie. Mutumba ni Rukano, nageze kurwara ngira inzara mu nda, ibona ico kurya, kuba bambwira ko ndwaye adatabaje bishoboka, ariko hano umuntu ariko aritaho ikibazo canje ndamwinginze cane mumfashe muzwa mukozi mumfashe cane, aho ndi merewe nabi cane, nuko mfungira ngo baramfungirana bangaburira, ndabinginze mumfashe. Hama ikigo navuyeko ni mu Carama kuri Oda ofisi kwa Roza. Mukoze cane ndabinginze, ndabona amahutira merewe nabi cane, ndabinginze cane gose muzomukoze. Nimba mwavyumvise murumva ko n'ijwi ryiwe ridasohoka. Yazananye muri ofisi yo mu Carama kwa Roza, yitwa Gahimbare, akaba aturuka mu Kayanza. Aho agwariye baramwugaranye ntibamugaburira, ubugome bw'Abarabu. Umuntu nk'ubu rero murumva ko aba ari umuntu wo gutabarwa, kuko iyo musamaye mwe mu barungika ntihandi usanga turonka inkuru mbi mu minsi mu buryo budasobanutse. Hano jewe nta nimero ntihenze kandi abe neza z'umubose we yampaye, yampaye uwo zigira azimpe. Hariho abari bampaye video mugabo ejo umutwe wari washushe, nca ndaruhuka umutwe agihushuha abasha ayihushuha kwe telefone message nkaca nduhuka kwe, nkaca nzimya telefone. Mbere mboneyeho n'akajya gusaba imbabazi abantu bose bandondeye ntibandonka. Nari nazimije telefone kugira ngo mushire ubwenge ku gihe. Ego
rero ninabarabutswe umuntu yandungikiye iyi video, umuntu yoba afise inimero z'umubose wiwe kuko wewe ntari ku murongo kandi yandondeye niko nariko ndafasha undi muntu, uwo afise nimero z'umubose wiwe yoshobora kundondera hanyuma nkaca ndazikoresha mu kuvugana n'umubose wiwe. Uwo binkorera yobakoze kuko aragwaye araremvye kandi biraboneka. Sinzi ko bamuciriye akawifi, sinzi ko bari bamutije, sinzi ibyabaye, namwe murabibona. Ariko ngo murabwire mw'abantu muri Arabia Saoudite. Jewe nshaka muze mushireho mwebwe nyene muze mwiyumvire mugire groupe. Abantu muri Arabia. Nukuri mugire groupe muze mukotiza amafaranga y'amayinite ku buryo umuntu ari mu kibazo twumvise bamwugaranye twagira Imana twamubona. Mwe muri iyo nyene nimwe muzo muyafise muca murungikira amayinite, tuzora umuntu umwe bayafise vraiment tumudepa kwa amayinite. Umwe muri mwebwe tuzotangije n'ijana byibuze akagura ayo mayinite nyene tukadepa ahantu ku muntu, kuko ari abantu bacibwa ama wifi kandi bafise nimero za telefone bo koresha na normal mu guhamagara. Hari ikibazo igikorwa twatanguye cyo gufasha aba bataha bahuye n'ivyago, abari muri groupe tumaze gufasha babiri kandi byagenze neza, nubwo habonetse make mugabo ntaje mwarakoze hatanga umutima. Niki kintu cyo guza tugura amayinite tukagurira abantu bari muri Arabia ni vyiza. Vyo Jesse no bijamo cyane kuko murabona iyo ndino aje ndi muri Europe iburaya, urumva ko ntushobora kugira accessinga ku mayinite yanyu mugo twara umuntu umwe azari yabika nukuri vyofasha. Abaro bahinduka nabi nabo nubwo bayeho neza ejo barashaka guhinduka, bamaze imisi bahinduka abantu batangara mu irayidi utoye mu mizirima gusa ugashaka guhinduka. Bino bintu byaranyigije ikintu gikomeye cyane gose. So rero ndashaka yuko mwokwihangana mwese iki kintu mvuze mucigeko muze murakotitsa amafaranga y'amayinite. Duhitemo umuntu umwe nzoshiraho groupe vraiment kuko murabona abantu babura communication bakagwa mu makontra kubera babaciriye wifi. Iyo babonye ugwaye utari kurakora bashaka gucira wifi kandi ntushobora kwigurira amayinite mugo hariho uburyo bwo transfer amayinite. Rero bizodufasha ndabizi. Reka mbanze ngeze hano nsabe mwe mu bucarama mwarungitse umwana w'umurundi kazi ko mwo mukurikirana ntamuze muvuge ntimwabibonye araremvye avuze ko yatabaje hose hashoboka biranka kubera iki vyanka. Atagikozwe iyi nkuru tuzorigarukako, ariko uyu munsi katoje tuvuga vyinshi kumbure usibye hagwaye hari indi foto yiwe ngaha ndiko ndabona ushaka kwibereka. Foto yiwe yindi ni inindi foto yiwe mu ntunge nibaza muri ko murayibona abantu banje nguyu. Ntimubure kumufasha rero kugira ngo turabe yuko yo atava korana ahorana vyago abandi bigo barahora navyo. Murakoze cyane.